guhemba basi ico kintu ni giki vuga ico kintu nanje ikintu nshaka kugusaba niki waragiye uranyakana imbere y'amakamera uravuga ibintu byinshi biteye isoni abantu benshi banyumvira nabi bamwe barananuka nanje ikintu ngira ndagusabe ni ikintu coroshe uri umuntu ucishije umutima wawe bugufi kiroroshe ndashaka unsabe ikigongwe usabe n'ikigongwe abakunzi ba Inyishu Media muri rusangi bose kandi ntabwo bivuga uko ku muntu urerekana urakora ibimenyetso byerekana ko wasabye uruhusha warusabye ico kigongwe nk'ibimenyesho nyabaki iyo wasabye ikigongwe ku muntu uvuga ati warashavuje urapfuka ego mama yangu Bikira Maria bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije mwese aho muherereye kuri micro muri kumwe na Princia cameraman nawe ni Keve jewe fise mu cameraman wanje muri Inyishu Media murabizi ko banyimye umukameraman aha rero murabibona ndi kumwe na X-ray ndi kumwe na Kuze ndi kumwe na babantu abantu nibo mperuka kugurira itongo X-ray ramutse abakunzi bawe ba Inyishu Media ubwire Kuze amahara Kuze ramutse bakuzi ba Inyishu Media hano kandi Kuze John muvyara wawe ndabaramukije bivaye naho muri bonjour cyangwa bonsoir mumeze bien ino munsi twe turi ku mugoroba badukiye ku kazi baratuzanye ngaha anya tuzanywe na Ange Prince nini sinzi ni nuwahe munga kusame X-ray nuramutse abakunzi bawe baramutse nakundi bakuzi ba Inyishu Media mumeze neza amaje mfise ndi kumwe n'abavukanye ngaha ndabona mu ngo turagenda twejeje kuyajya hariya ngo baje kutwereka akantu siza aho kantu mbiya kariye kumbe ngo nidushika aka kantu gaherereye ahanyene turabije nanyene okay hano acha badusamarira niyo ngorane bwandi nawe wowe uvukino kuyandi wewe nawe watubeshe ngo yatubeshe ngo avuka ngo kweri bakunzi ba Inyishu Media barambeshe sinavuze ko mvuka Belgique nibeke ntimunteranye n'abakunzi aha rero murabibona ndabona vyabatangaje ibintu vyatuzanye endo muribyi mama Inyishu ramutse abakunzi ba Inyishu Media nguya mama Inyishu mama Inyishu ramutse abakunzi ba Inyishu ndabaramukize umwana wawe yari je ngundi umuntu yitwa Inyishu ari si hari arakuze cyane ndiyo hasa n'umusore yitwa Inyishu ufise izina ryiza kwe na televiziyo yacu ni bya bintu wamvuga ko Inyishu Media si yiwanje jenye niyo televiziyo yacu nimba iteleviziyo ni kamera y'uyu mukobwa ni televiziyo yacu ikora ibintu by'ama TV online na nyene yitwa Inyishu twereke rero mama wavuze ko araha niho uyu mukobwa arimisha arimisha okay twerekere twimbure wowe arimye uno munsi warimye ibi uyu numwumbati sombe yarimye isombe okay sasa Prince je ndibaza byo twavuganye ariye umengo sivyo ndabona harimo wese bakunzi ba Inyishu Media muravyumva kagaye kabo mwanutse muri commentaire ngo je ndagayana uranyumvira Kuze na warerekana izo amaze kuguraho maze ntaco vuga Ejide ni sawa yego ni sawa urakomeye yego ahantu rero aha ni ahandi meruka gukora Ejide ntitwavuganye ni hamwe nyine w'imisi yose ubushaka kumponda gusa ntaco bimbweje nta nzigo y'akazi kiramfise sawa Ejide aha hantu rero ni hamwe mperuka kugura umuntu rero nari nakubwiye ko nje kuhagurirana uyu nyene turi kumwe mama Inyishu nawe niwe nahaguriye nubwo yashabwa ngo je ngo niho ndimisha ko sindigera ndanaza kurima na rimwe mama Inyishu tubwire aha hantu ingene hifashe umutekano waho ingene abantu baho bameze abantu bo ngaha bameze neza bafise umubano mwiza no kuri nta ngorane kubera ko hari ibintu dushaka kubakorera nta bintu by'ubusuma buhari tuzohava tubura ibintu byacu tuba twahazinye nko ngaho oya nta na kimwe muzobura muzotera ibiharage ico mukeneye cose bimeze neza X-ray ngaha hantu rero nari naguriye Inyishu Media
nibaza inyishu media igizwe na mwebwe naha uvuze ngo iki wowe nturi X-ray uvuze waguriye inyishu media iterabwoba urumva iterabwoba yaguriye inyishu media wisunziki waguriye inyishu media wisunziki mani ntiwishiremo ko ari bya bindi vy'urukundo Yego, jewe uno munsi naje kubera reka ndagufashe basi okay amahera warayatanze uno munsi watubwiye ati ngo tugerageze twigore tuzane makamera twakwange kwanza muri studio bavuga ati na kamera zacu zogenda ahantu ngo ukoreshe wewe bivanye n'amahera ufise mbega iyi microphone niyo kamera niyo mu cameraman wawe urafise ububashe bwo kugura televiziyo yawe ongo nani bikuze naco ikigano ca mbere yaratwinginze ubwa mbere yaratwinginze ngo dupostinge cya kiganiro ngaje kugura iparasera iyo parasera je nashe ndayibona niyo mpamvu nagume nzunguruka ndaba mfyura amaso neza mbo kubyiwanje sinuhagaje ndabona ameze neza cyane kandi umengo aratuje cyane aje nkunda ahantu hatuje kugura parasera niba yiguze miliyoni 2 niba ari umuriyoni umwe mbo ni bien nise yumbe amajani mama yaguzanga yeji yaguze miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi ariko mwaramuciyemwe kwe umukobwa aje kugura ahantu sha yawa mahera basi naco anje ugize neza kugura inyishu media nga ariko ndaharavye na connection icambere na connection hari na muyaga nkurashika urumva eske aha mbo icambere kwanza ndiko namubwira yagize neza kwiyumvira kugurira team canke TV inyishu media ndabona ko natwe turakora neza naho yabicishije kure iyo yari umuntu aza direct ukovuga ati je ngoma nerere inyishu media ubu yafise imigisha irenze apana uno munsi aguma avuga ibintu mengo je ngaca ngoma nifata swate bari uburozi ibari uburozi bwa papa wanje ariko kuko nubu cyangwa afise amakinga menshi urumva mama sinzi ko ababogenda rero cyo dusubira inyuma ndabona mama inyishu none akarimbi mwagashize reka nangore kwa none akari abandi baca bashira akarimbi oya aho twaguze naho iwanyu okay sasa bo saje ndibaza wambonye je mbonye parcela yo mfyura amaso ndibaza wambonye je ninagaruka okay gusa mu gipapuro okay sana acu we twabonye muhira oya wandise ndiko igurupapuro okay sa oya basi genda rero jide turaza kunywa amazi tuejeje na kagahene bagize turaje kukajyako okay sasa onanje tashite ama blague ahantu sinashitse kunda gukura amasano imbere y'abajya abantu ahantu haguze gute wiyumvira iki je nabonye ikiganiro naca niyumvira ibindi tuvuganye turi serie kuko babeshora no mu makomentero baguma bavuga ati ngo Bahebiyake rero ya miti yafashe yanje ariko aramukorerako je numbona uko Jefisi amaso 3 Washaka kubona uko ngo bafise amaso 2 ariko je bafise amaso 3 okay basi uvyihoze rero haguze bisunze iki basi ahantu nabonye haratuje n'ahantu hameze neza n'ahantu nifuza ko inyishu media iri kirakorera ibujumbura ngaha naho nihoza yindi inyishu media muri iyi ntara ya Bubanza kandi wewe nubwo uri kurahagaya ngo nta connection ngo nta matara ibintu byinshi uyu mukameramani warambabarira ndabona cyangwa amafyurera amaso n'inzigo arimenya asumbwa nakuze twe dukora ibintu biri professionnel ariko naho nyene tuzomwigisha naco nagwe kwemera bukebuke sasa aje wavuze ko ngo turashaka kwagira kwindi tashi ya inyishu media kugira umuntu ahubake kwanza raba nizira nibigazi gusa narashase kugira n'umukameramani yerekana inyuma hari microphone raba ko microphone iyo uri microphone iri kurako no aguma yinumira ufise umukameramani wikiragi naco sasa sasa uranzi wondiwe jewe vahiyo sasa na umudoga woca hehe wo kuzana amabuye kubaka ngaha reka nda control iya wavuga ati Jesse nahakugure bari basuvuga ati Bahebiyake turamahera genda wigure parasera
mugabo rero biraboneka anje ko afise ubwenge abandi bantu bagwa amahera baduhaye 3 million hajya ninge twikundira birori hajya tuja kuri gere mbo anje tuache sa blague kwanza sasa ibi bitu bizoherera he rero nzana urupapuro basiturabe nimba waruzanye basiturabe basi ukuntu yagize nukunangana neza twavuye ari nk'ibipupi twavuye ari nk'ibipupe zana urwo rupapuro turabe yo parcelle ukuningana nukuntu bimeze n'abantu banditswe ko handitswe inde nande wavuze ko ubwa mbere handitswe ko anje kanda egera basino nuko umuntu nani handitswe nande kuri ico gipapuro cy'i parcelle yawe twafashe urugendo utari gute kuva ari abijumbura no ngayibo banza si hafi n'umwanya reka ndagufasha naco fasha urugendo bogo si hafi ni hantu harehare muri make handitse ko uwa mbere nije ko sinogukunda wewe nanje ni yanki ni ko jewe hama harakurikira kuko ni wewe ugize inyishu media haca hakurikira rero n'abandi bantu bo muri inyishu media kugira ngo kuze namufashe nka kujya kwa bana ise kwa bantare bose kuko wewe kuze ndiko ndakuraba wabonye watanguye kuponda micro zanje uraponda cameraman gusa wese ndabona ikintu wakoze muri inyishu media nuko abantu baca bantahura nabi ngo je ndishima ntabwo nishima kugura parcelle ikintu coroshe naho wayiguze 200,000 ni ikintu cy'agaciro cyane bica biboneka yuko amashuri wize simfa gusa nisanga pi kwanza pega umwanya rukora tujana duhaye mbo 17 mwe rero anje je ndibaza rero abisabigaye yuko ko dusinya basi ikure ku rupapuro tugire gute ikure ku rupapuro dushire gusa kampuni no ufise ubwenge nimba wabikunze koko nimba ari uko yari parcelle ya Bahebiyake je ndiko ndabona rero ni gwa rukundo rwo gukunda umunyagihugu mugenza wawe ruguma rutera imbere apana mapenzi ni birimani birimani kandi baguma atera none isafe komye yuko muri inyishu media yanje hahinduka ibintu vyinshi niyo mpamvu naguze iyi parcelle ko ndamuravye yanje amusumba nasi niyo mpamvu naguze ibi byose oya na kimwe nitugume tumushiramwo naguma simba umutima aho yibereje ntabwo nahise ndamwanka nubwo aguma ntuka byose ndabakunda mwese ndabakunda twese udukunde nta na kimwe rero jewe uri kuravuga ngo nikure ko nshire kuri inyishu media nanje kugira ivyo ndabikore ntabwo ndi kirofa waragiye imbere ya kamera uravuga Princia ntabwo ndagukunda amafuta yanje waragiye uragaragaza mu bantu nanje kugira nemere ivyo byose wambwiye nanje ndafite ikintu nshaka kugusa bari kigerageza mwanamke ko na akili mwanamke ko anajaribu nta Kiswahili wumva hajui Kiswahili ni Kifaransa na chaza je na Kifaransa nzi je na Nicongereza nzi na ni Kiswahili nzi na ni Kirundi nzi na Kiswahili Kirundi okay basi nigishinwa je ndagerageza basi ndakubwiza ukuri basi sasa ona ico kintu uri kuransaba no gukorera kandi byinshi we warasavye akazi kuva no munsi bakozanyisha umedi cyambere umuntu yitwa Ange ngiye kumwemerera akazi neza na neza pabigeje papa wanje aje kwandika hajya akazi aragahawe muri inyishu media kuva no munsi ndabivuze imbere ya kamera yiwe kikiganiro nimba ushaka tuca tugipostinga muri inyishu media nisi niko mjanja niwave mwibira ko je wandiko ndamuprofesa kuba numvisa ga parcelle jefise parcelle zibiri sinobesha kandi zidazifise mu maranja fa ino ni kure ifise ari ibujumbura rirare ino ni kure ni muhindi ntara sasa ukuntu bimeze Prince kuva no munsi yemeye neza tuje tuzana n'abashinga naye yavuze ko yanguriye niko novuga yaguriye inyishu media yatuguriye twese hamuna tatizo kupagaramia kupanani na ifise projet kuja hanze noca ndabiheba ngaca nubaka nganye tuzarimisha kwanza nko mu myaka 5 nategure ngaha akwarimisha afise ikindi kintu nashatse ko muri inyishu media twumva basi je ndibaza uze biro ibujumbura igumayo no ngaha basi je ndibaza nuko Ange voilà Ange na connexion cyangwa biri connexion labda none Ange tugire gutuva gute ni bien je ndibaza twashaka kugenda ico kintu ushaka kwanza ndagukorera nikihe sisi ko ukisabira ngaho imbere ya kamera sinshaka akazi kwaza okay imbere yego frame kuva no munsi umukozi wa inyishu media mugani bari ikintu kigoye reka ndakubwiza ukuri nimba ari ikintu kigoye ujye cameraman wawe yozimya kamera ucu bisaba imboss ugende hajya ndakubwira akanyama k'imene kumwe na nani kanira muri inyishu media ntitwagiye inbox
nubashije ndubaha ntabwo twagiye inbox twarafashe turavugana tuje imbere ya kamera nanje shaka ico ndakubwira ndakivugire ngaha n'abakunzi ba INYISHU media bose babibona vuga basi je mfise akajagari nimba numvise akari akantu ikintu kigoye ndagutwabagura amakofi kwera kandi urambabarira ariko ibintu vy'urukundo vy'ibintu vya mama INYISHU media uno munsi niba tuba turayaga muri aka kanya kose nuko niwisuze kandi rya jambo ngo mama INYISHU media jewe ibintu vy'urukundo uyu mwanya sivyo ndimo ibintu uyu mwanya ikintu ndiko ndiyumvira nuko twotezanya imbere INYISHU media igatera imbere ikaba ama TV online ngaha mu Burundi nazo ziteye imbere nico kintu cyonyine nifuza ivyo bintu vy'urukundo uyu mwanya sivyo ndiko ndashira imbere nashize imbere nkuko ndiko ndakunda ubu ndiko ndakunda nkuko nkunda abandi bantu bose shaje ndibaza ico ni cyumviro cyiza cyane none wowe ushaka dukora iki shaka ndagukorera iki gukurukora binsaba ndagukorera iki mugapana ibintu bigoye niba ari ibintu ubona ko byaba bizana ingorane cameraman wawe azimye kamera hama tuvugane boss nari navuze ati unyene ndemeje ko nani kuze cha duca hajya hahandi nyene ajya kuri centre barako baragira akanyama kimene cyo ndagura akanyama n'agafana duce dutaha cameraman ntusibye kamera ko ninje nza kuguhemba basi ico kintu nigiki vuga ico kintu nanje ikintu shaka kugusaba niki waragiye uranyakana imbere y'amakamera uravuga ibintu byinshi biteye isoni abantu benshi banyumvira nabi bamwe barananuka nanje ikintu ngira ndagusabe ni ikintu coroshe uri umuntu ucishije umutima wawe bugufi kiroroshe ndashaka unsabe ikigongwe usabe n'ikigongwe abakunzi ba INYISHU media muri rusangi bose kandi ntabwo ubivuga uko ku muntu urerekana urakora ibimenyetso byerekana ko wasabye uruhusha warusabye ico kigongwe nk'ibimenyesho nyabaki iyo wasabye ikigongwe ku muntu uvuga ati warashavuje urapfuka ego mama yangu Bikira Maria ye sha ahubwo rero Beni kuze bitohe ya Beni tura microphone igire wakoze wa INYISHU media iyo ari umukuru wanje uvuga guti kindi umuntu yubashe basi umuntu afise papa siwo kuvuga kwanza papa arenge abo bose na mama ego sasa ndugu yangu umviriza ndakubwiza ukuri Bahebiyake je ndagufukamire mane oya niyo mpamvu navuze ati namuvimane save ndamukubita amakofi oya je ndibaza rero n'ubwana wewe uracafise ubwenge bw'abana ndibaza no umuntu ikintu ngo kubera yageze gukora amakosa kanaka ucumubwira ucumuobrija ibintu byinshi wewe cameraman wako kandi cameraman wako nofa mwanaume atore ibintu vyiwe je nigiye bakunzi ba INYISHU media kuze wewe rero uriko urashikira boss wangu kandi ko ni boss kubera ko utinya ko gaca gahe Prince umuntu w'umugabo urashobora kumubwira afuka oya muwe guma microphone ya ntashaka yigumane ntashaka urashobora kubwira umuntu w'umugabo afuka na jewe honyine ushobora kumubwira afuka nawe ni ko atamakosa urazigisi y'abintu yankoreye ahubwo nawe warukiye kumukurikira ukamva impande kubera ko jewe nawe atisuye ko ngiyi parcela none waguze parcela kugira ngo duteste twebwe rega turakora ntituri bimuga muzisubira turi bimuga none namuzisubira ko nta kibazo bakunzi ba INYISHU media umviriza bakunzi ba INYISHU media jewe nsizige ndambwira miye jewe ndumuntu bakunda kumbwa ko mvuga nabi miya kucana live ukabimenya jewe yaba ari je nasiga ndagukubise kuko uwo bunyene ndashavuye ntubona jewe je nasiga ndagukubise ubunyene nkakwereka ko je ndi umunyakamenge pano burova muzamurizanisha bakunzi ba INYISHU media jewe ngabone ndamuzanye akugira ngo ndamweke iyo parcela ashe kwibona nazanye n'umukozi wiwe kugira ngo ayibone babone ko ni serious bakunzi ba INYISHU media jewe rero ndabona ibintu biranse kandi nanje nkuko navuze ntabwo nshaka kwisubirako niho muca muze murabona ngo ufise urukundo rwatari jewe kusegenda rehe twokubitana bakunzi ba INYISHU media jewe rero kuze twubahane bakunzi ba INYISHU media cameraman zinya kamera ahubwo nta ndero ufise bakunzi ba INYISHU media nta kibazo jewe nanje nkuko navuze batisubiyeko nanje sinshobora kupfa kwirekura uko murabizi ibintu bankoreye ni vyinshi baguma banyandagaza benshi baragiye barantuka ngo je ibiki ngo ndimaraya ibintu vyinshi kandi sikomeze mukomeze mudukurikirana yaba bavuga nabi abambwira nabi abankunda mwese nanje ndabakunda mukomeze kugira ibihe vyiza